urabona umuntu mukuru bategezwa kumurabira ko akarorero dufate nk'ubu hari ikintu ntashobora gukora mutoyi wanje abona higiki urabona nk'ubu mbeshe abona yohava bigira akazi nakazoza arabesha yisunze ko je nanje yabonye ndabikora rero akarorero akarabira kuri jewe mukuru mba mpari nico gituma je ntegerezwa kwibara mu byo nkora mu byo mvuga kugira ngo ashobore kumbonera akakarorero keza narakunda rero abantu biga muri internat ndabonye batashe nkumvuro ngavuga ati mana nanje uzomenike muri internat ariko bakibimbwira byaranezereye ndavyakira nezerewe hageze igihe rero cyo kugendayo naraduze nkishikayo gusa umunsi wa mbere nukuri ndibuka nyene maze nk'amasaha 3 nyene natangwe kumva kirima yahindutse nyene ukuntu numva nyene basi ntanguye kuhanka buhoro buhoro ari umugabo kiduga ntangorane ni nkiduga nyene byara amahoro kuko navuga ati ndashashaye basi nari nkeneye kubona basi ruguru abona hari ibiganiro urabuka avuga ati ibiganiro birateye amakenga rero nk'ivyo biganiro amaze kubibona ukuntu mwayaga basi dufate nk'ubu urumva hariho n'ubugenzi busarisha Ubugenzi buzarira bamete ko Rabo bugenzi ari umuntu ugasanga abantu misose barirwana baramana bagiye kujya mugasanga umuntu barinda guhura na wa muntu utwo tuntu bavugana ndukurumva utegeza kugira amatsiko kumva nyene nawe utangaye nakuri uwo muryango kijijwe nkuriya muri korale nyene ndirimba ndi kwishuri baguma bambwira urafise imana yo kuririmba gusa sinavyibonamwo ariko buhoro buhoro byagiye biraza nyene agera n'igihe ndumva ko ivyo binari ivyo ariko nyene nkabijamo nyene ntavyizeye ariko kubera intege z'abari bankikuje akambwira ati ko rurorera imbona na kimwe kandi urabishoboye vraiment Muremyi wa byose yitwa ndiho izina rye niyubahwe hose yaremye ijuru atanga ingisi k'ingisi arema umuntu amukuye mu butaka ibiyaga n'ibirimwo byose n'ibikorwa by'amaboko ye arakomeye cyane. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère ko meze neza, muguwe neza, mushima Imana ko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro. Nkaba ndi ngaha muri studio kandi kugira ngo dushobore kuganira n'abantu bakunda kuza kugira ngo dushobore kuganira. Twebwe dukora akazi ko kuganira. J'espère yuko rero abo tuba turiko turabazana tuzana abantu batandukanye kugira ngo mushobore kubona abantu bari ngaha mu gihugu ivyo bakora abariko baraza mu baririmbyi mu bikorwa ibindi byari byose bitandukanye. Uno musi ndi kumwe n'umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana shaka ndamuha ikaze aramutse abatwumviriza kugira ngo dushobore kuganira. Rwanda baramukije bakunzi ba BI TV nizereka aho muri amahoro natwe turamahoro turashima Imana. Yego. Witwa nde? Nitwa Jean Bosco. Yego. Jean Bosco nde umuntu Jean Bosco Habyarimana. Kubenga watinye none. Abandi umurundi oya. Abandi umurundi. Nkabamba mu Maramvya. Okay. Yego. Uri umurundi uba mu Maramvya. Yego no wavukiye? Yego. Wagize ubwoba bwo kubura ngaha? Oya. Urukunda gukora ibintu by'ibiganiro? Kibaye ca gatatu. Kibaye ca gatatu. Umunsi wa mbere wakora ikiganiro wiyumvise gute? Umunsi wa mbere nakora ikiganiro hano ari intango ya migoye umubiri. Ubu navuga ko biri kugenda neza gusumba iryambere. Iryambere nshaka kumenya rero iryambere ndashima Imana uko byagenze byari bimeze neza. Dufate nkurikije uko nakibonye
n'abacumvirije ndavye commentaire bavuga ko byari bimeze neza. Shaka apana iby'abandi wewe kuri wewe wari umeze gute wabyutse gute wari ufise mu mutwe wawe wiyumvira ko bigenda gute niba ryari rya mbere? Ryari rya mbere mu mutwe wanje ko nabyumvira navuga ko ntacyo nza bihava binanira mugabo Imana yaranshoje bigenda neza. Okay, so nani twariko turavugana kuri wewe Jean Bosco ni umgeni Jean Bosco nde? Habyarimana urakomeye? Ashindago. Muhira baraho. Barameze neza. Umwana wa kangahe muhira muri abana bangahe? Hari abana batanu, umwana wa kabiri. Umwana wa kabiri. Yego. Mvuri mu mfura. Birakeje kuvukana n'abana benshi. Kuvukana n'abana benshi. Sinavuga ko turi benshi cyane mugabo ko turi kose turakwiye. Muri imyaka muri abana batanu ntimura muri bakeya. Turi benshi navuga yuko rimwe na rimwe biba byiza bivanye na mikoro ya famille. We kuri wewe ni byiza kuba muri batanu canke ni uvuga uti iyo babagabanya kumwe canke iyo bongera ko abandi canke mama aracari muto arashobora kuronka n'abandi niba wowe wa kabiri ungana uko n'abandi bahari. Hamanje twebwe turi batanu duhari ariko ni hari havutse batanu. Ubu mama ntangira niyo basha kubyara sinzi mugabo uko biri kose ndabishima kandi uko tubayeho biranezera kandi mbona byari byiza ntacyo nogaye. Wori nko mu bana bakuru abana bakuru donc batekezwa kuba bari bo baraba batoya bakabiyokupa bakamenya basi bakabarabira ko nk'akaroro niko ndavyiyumviraho niko bitekezwa kugenda ko Jesse ndumwana mukuru byese. Aro shaka kumenya we nko kuri wewe urakunda ingene uri mu bana muvukana canke uvuga uti hariho utuntu notegerezwa guhindura canke witwara gute muri bo? Muri bo urabona umuntu mukuru bategezwa kumurabira ko akarorero. Dufate nk'ubu hari ikintu ntashobora gukora mutoyi wanje abona. Higiki urabona nk'ubu mbeshe abona yohava bigira akazi nakazoza arabesha yisunze ko je nanje yabonye ndabikora. Rero akarorero akarabira kuri jewe mukuru mba mpari nico gituma je ntegerezwa kwiyubara mu byo nkora mu byo mvuga kugira ngo ashobore kumbonera akakarorero keza. Aho usanga ariko yari imbere ya kamera. Ubuzima busanzwe ni ibintu dutegerezwa kubamo. Nibyo umuntu wese yategerezwa kubamo. Wana nk'umuntu mutoyi wawe ukamwubaha ama nawe akabikubahira kandi burya umuntu mutoyi arabira akarorero ku muntu mukuru. Muri proche none nabo n'abatoya bawe ubu buzuti nakakunda iki ujya ku yankiki ujya mezuku muri proche. Yego. Muhurira kuki tuma kibahuza gose? Tushobora guhurira ko turashobora kwicara tukayaga katera brage. Nubwo abari mutoyi ariko uri kuramuyagisha nawe bimuha amahoro. Okay, Jean Bosco yarize yakuze gute byari bimeze gute? Okay, mere mu bwana bwanje navukiye mu muryango kijijwe. Nkurira banyigisha gusenga. Rero ndakura twaza tugenda muri Sunday school nk'abandi bana bose mu gatondo kwa Mungu. Amaragera igihe ndaja mu bwo guhimbaza no gutazira. Uja muri chorale to. Yego ndaririmba. Ivyo byose ariko nabikora kandi niga. Yego mpamejeje imanite. Ntibugeza imanite. Wize he? Nize mu ntara ya Kayanza. Lycée technique Maramvya. Waramaze donc waduzima mu Kayanza arico kikujanye ugiye kwiga gusa canke waramaze kuja kuba ruguru basi komarayo na vacances canke? Oya. Nabeshe muri famille nta muntu n'umwe dufise abaruguru bose bava mu Maramvya. Bose nabo ngaha mu gisagara ca Bujumbura ariko je nagiye mu Maramvya nagiye mu Kayanza bitunguranye. Rero njanwayo n'ivyigwa gusa. None bakushize muri internat? Yego. Wari umwana agorana kugira bakuvane Bujumbura bagutware hari atari orientation gutwayo canke byagenze gute? Oya sinavuga ko ari kugorana ahubwo abavyeyi bifuza yuko niga ahantu basinavuga ngo atabintu byo gusamara kandi ndi no muhira sinasamara cyane usura bizi ibintu byo ngaha uri hano ama televiziyo n'ibindi
usanga rimwe na rimwe bikokipa bigatuma n'umuvyeyi akora bakavuga ati ndamujanye ari ahantu vyomfasha. Okay, nshaka rero naho umbwire uduze ijya mbere bwiye ruguru ntiwigeze ubayo nta nshuti ufiseyo kuko hari abana baba bafise banyokuru ruguru abatonte iki bakagenda basi rimwe bagapasayo amavacances umva baba bazi tuntu dutoduto mugabo we nta nshuti nimwe wari ufise waduze umeze gute muri wewe? So naduze abavyeyi bawe tutapaba bakikukira kugira uzoja kwiga muri internat ubyagenze gute? Narakunda rero abantu biga muri internat ndabonye batashe nkumvuro nkavuga ati mana nanje uzompe nige muri internat ariko bakibimbwira byaranezereye ndavyakira nezerewe hageze igihe rero cyo kugendayo naraduze nkishikayo gusa umunsi wa mbere nukuri ndibuka nyene maze nk'amasaha 3 nyene natangwe kumva kirima yahindutse nyene ukuntu numva nyene basi ntanguye kuhanka buhoro ari umugabo kiduga ntangorane ni nkiduga nyene byara amahoro kuko navuga ati ndahashashaye basi nari nkeneye kubona basi ruguru rero maze gushikayo gusa buhoro nagenda hamenyera muri internat bemurira n'abagenzi bituma ndahamenyera cyane abari basanzwe bahiga bakaza baradufasha badusigurira ubuzima bwabo ngene bumeze. Nta byo kunyuzura byari bihari muri yo. Oya nta byo kunyuzura byari bihari. Aho warugiye mwe mwite byoroshe nikane byari byoroshe cogi ariko hari ama internat banyuzurana donc niyo internat wize mucurindura yiherezamo. Oya nto ikibazo cha leta bavuye banyuriye mu indenter donc mu cendo ke mu 11 baci bakoriente mu ntara ya Kayanza nyene byari bitandukaniye none izo internat byari bitandukaniye ko izo internat zari zitandukaniye ubwa mbere bwo ntanguye nko kumyubakire simwe imwe yari ifise korotire indi nta korotire yari ihari hari cyo byabicira none cyaje gutoroka bacimba byarabyoroshe gucimba urumva natagira korotire biroroha kugenda sico kimwe n'ahantu hazitiye ari ndagushira ibiharuro mbe basha ndarengana gute ariko ahantu hatari korotire avuze ati ngende aba yagiye kuko bavuga ati inzira imeze neza muri make byari bitandukanye donc byari ivyo iryo tari byari tandukaniro rya mbere rya kabiri tandukaniro rya mbere no mu myigire ama internat samwe harabusanga nyene abankadire baho bakaze ariko nahandi ugasanga nyene barakaze cyangwa ugasanga n'abanyeshuri baho baratandukanye wowe none basi ico wabona cari aho wabona uti hari hanyoroheye hari he kuko urumva hariho hamwe wize muri 9e niko umbwi hariho n'ahandi wize guhera muri sinzi ukubunye kene bavyita mu 11 gushika uheze ishuri nehe byari byoroshe nehe byari biryoshe ubwo utanye byari biryoshe kubera ko neviyeme burya neviyeme niga neza kandi neviyeme bivanye na konkuru je nakunda kwiga kandi ngira no ndabikunda gose ibintu byo kwiga rero neviyeme niga cyane kuko navuga ati niga muri internat konkuru ikazonanira oya pre kazoba kabaye abantu bose bazotwenga niga muri internat ati internat n'ahantu aho umuntu yiga abantu bakavuga ati vraiment ariga neza rero naho nyene maze kugenda n'ahandi byagumye kwa kundi nyene ibyo kwiga je nabona byose ari amahoro. Okay, nta kintu na kimwe wigeze ubwira muri internat rero utuntu bakunda kugira dufate nko gufungura ugasanga ari abana bacuranwa canke bagirane ibyo mu internat nta byari bihari canke ubuporo mu ntibikibaho kuko nk'ubunye urumva urabona nk'ubu ubu biratandukanye na kera muri internat harashobora kuja abana bakagenda bagafungura imfungurwa z'abandi bakazimara zose ariko ubu kenshi urasanga binjirira rimwe bagasohokera rimwe bivuze ngo binjiriye rimwe bagasohokera rimwe nta problem tushobora kurya indya z'ubundi kandi ahari ntofungura iby'abandi kandi nawe ari hari mu ishuri nk'ubu yateje kwimura canke iki bivana n'urukundo muba mufitaniye dufate nka jewe internat ningamo mu Kayanza bivanye n'ukuntu abayobozi baho baturera n'ibindi muri make baratwigisha maniere atape ku buryo utumva wo ufungura kana katarashika mwararindirana twararindirana bibaye ngombwa bivanye twe twafungurira hamwe rero igitangaje gute pla imwe twashira ku pla imwe tugafungura twese bivanye n'urukundo gusa mu mategeko niba byemewe gusa nk'abanyeshuri ubucuti bwacu twarafungurira hamwe nta na kimwe gusa
ntabwo abayobozi bavuga ko umuntu wese afungura ategetswe gufungura yisangije kugira nyene nibaza ko ari kugira ngo nyene ngira ntimucurane nibaza ko ari ku mashuri yose naho wiga ino ngira ngo vyarabamo gamwe ni mukiri batoya hamwe ibintu vy'amakopinage n'ibiki vyo muri secondaire namwe vyarabaho muri yo inter canke ntiyari mixed mwari abahungu gusa oya bari abahungu n'abakobwa je ibyo sinovuga ko bitabaho vyariho gusa abayobozi baho navuga ko bari mu bantu bagerageza kuvyirukana basi kuri iyo shuri Jean habiki babamenye vyaca bigenda gute hari ibihano bihana copinage cyangwa ubundi bwo no muri reglement scolaire birimo ko ata copinage baho copinage ntabwo yemewe ku ishuri ibintu vy'inkondo ntivyemewe mugabo bivanye no kuna abanyeshuri babikora urumva ibihano ntivyobura dufate nk'uwo umuyobozi afashe irya mbere yabafata gute yabafata gute ashobora ko bandanya ni arashobora kubabona rero ababonye urumva yategerezwa doctor zira ko muvugana n'umukobwa oya si cyane ni cyazira mugabo naho hari ibiganiro urabo kavuga ati ibiganiro birateye amakenga rero nk'ibyo biganiro amaze kubibona ukuntu mwayaga basi dufate nk'ubu urumva hariho n'ubugenzi busarisha ubugenzi busarisha bamwite ko yabo ubugenzi hari umuntu ugasanga abantu misose barirwana baramana bagiye kujya mugasanga umuntu barinda guhura na wa muntu utwo tuntu bavugana dukurumva utegezwa kugira amatsiko kumva nyene nawe utangaye rero nk'ivyo amaze kubibona yarashobora kubahanura nk'umuntu mukuru yarabona iyo muri ko murerekeza rero agatanga impanuro ariko mu nyuma impanuro ziwe zansi ishobora gutuma akabavyeyi nabo bakaza guhanura ngaho nyene yego kubera yuko baba nta kintu na kimwe babafashemo bababonye gusa muza muravugana mugizene barabona ko mutera mwerekeza muri copinage biba bigaragara okay abavyeyi baje n'ivyo bigenda gute abavyeyi baje barabahanuranye ngo bisanzwe umuvyeyi hanura umwana kugira tikira kukana n'umukobwa arashobora deja twari ku ishuri nimba wowe ufise imyaka y'ivyo bintu niko ko adolescence iragora mugabo bivanye n'ukuntu twari ku ishuri wategezwa kumenya kuri ku ishuri nyene no kuvuga yuko naho umutima watera ku mukobwa canke no mukobwa crashinga kujya babivuga carazira kubimubwira wavuga uti ibi nzobire hambanwa mpaka tubande tupenga ivyo rero urinze uvyiyumvira sinumva jemba numva ko eri waba umenga ugomba utandukane na mission yawe uriko kuko mission kw'ishure rega twari dufise hariho mission principale hariho mission principale habariho ama mission principale muga hariho utundi tuntu ku ruhande nyene uto tuntu retwo ku ruhande kugira mission principale be utegerezwa ko twinyora ukadushira ku ruhande nande nashatse kukubwira naho watwinyora muga urumva mu mutima mwawe mudufise ubu we ntivyigeze bikuba kuko abona umukobwa avuga ati umuntu naho ntabimubwiye mugabo kari jewe sinovuga ibyo kwanza tubiyore kwanza tubiyore okay reka basi biroroshe kuba muri internat uri en tant que umukristo akijijwe canke ntibiborohera biroroha gose nuko kandi biranafasha kuko bituma nkawe byagufashije nanje byaranyigishije kubana n'abandi ko negerezwa kwitwara mugende mu bantu benshi kiri novuga ngo byarampa umwete wo gukora cyane bivanye no kuntu wamengana ahantu basi sinohita mugasho ariko no bivanye no kuntu ibintu byose utabikora widegembya gutembera vyatuma niga cyane ndabe ko no hava uveyo wavuga uti ibi bintu imyaka ihere mbe ngaha meme nabisengera nkavuga ati mana mfasha nanje bobo unye hari ama university usanga ngira ko peut-être harimo ama internat ngira nko mu bindi bihugu nk'ubunye wo gusubiza yakakubwira ati uje kwiga university habemo internat wo bishobora je no bishobora sinibaza ko vyonanira kuko ndakunda kwiga wo biryohererwa none cyane okay ni sawa nacho so reka tuje kuri reka tugende kuri kundirimbo yawe en tant que artiste muri gospel navyo wabyinjiyemo gute byaje gute ego nababwiye ko nakuri umuryango kijijwe muri korale nyene ndirimba ndi ku ishuri baguma bambwira urafise imana yo kuririmba gusa sinabyibonamwo ariko buhoro buhoro byagiye biraza nyene agera n'igihe ndumva ko ivyo binari ivyo ariko nyene nkabijyamo nyene ntabyizeye ariko kubera intege z'abari bankikuje akambwira ati ko rurorera imbona na kimwe kandi urabishoboye vraiment
nsanga nabigiyemo. Kwandika none bigufata umwanya ngana gute canke hari umuntu akwandikira uri wenyene inspiration bivahe bigenda gute? Inspiration bwa mbere yoyo ni Imana. Mama batubwira ngo ni mpemu yera igufasha kugira ngo ushobore kwandika indirimbo ya gospel. None abikumenyesha gute? Urajya mu karota bigenda gute? Ajya mu karota. Hari ibintu biba wowe nyine ukabura ukuntu wobivuga. Kabura ukintu bikrasa dufate nko ngiye kwandika indirimbo. Hari gihe biza ntari muri ukamenga sinari muri mundi yo kwandika. Ariko nkisanga indirimbo nayanditse. Yego dufate nko nasomye ijambo ry'Imana. Gasanga mu nyuma byagiyemo wumvise hari mu ruririmbo. Uko waririmbye rero arakomeye navyo byapfuye he byagenze gute? So arakomeye yo novuga ko nari ku ishure hari mu masaha y'ijoro. Rero niho nari kuraba ikirere hejuru nyene. Byari ibintu bidatahuritse uwo munsi kuri jewe kuko ndiko ndaraba ikirere nkaraba ukuntu nyenyeri zimeze ntangura kwibaza ati mbe bashi ibintu kugira bibeho byagenze gute. Mu nyuma ntangura kwimvira ku Mana ndavuga ati Imana ubugira hambaye ndabye ibyo yaremye gusa inyenyeri ntangura kwimvira izuba rya kare ko umunsi nyene ryari byinshi ndavuga ati izuba ko ribabaza cyane ubasha bw'Imana burarenze nyene niko kwandika rero ururirimbo donc wari uri kwishuri ya mission principale urumva ko ivuyemo ugiye mu bindi byo kwa yari mission principale ibikorwa by'Imana bire urashobora kwifatanya n'ibindi bigakunda. Okay hanyuma ucurandika iyo ndirimbo mugabo uja kuyisohora ubunye byagenze ko ciba umanuka ucuvuga uti nzoshikira muri studio byarakoroheye byagenze gute nabyo? Naje nafise objectif yo kuzoyijana muri studio ariko mu nyuma binzamwe nyene ndasenga Imana ndavuga ati Mana uzumfashe. Nabwo nari mfise abantu bashobora kumfasha mu buryo kugira nje muri studio ariko navuze ati Mana muri duke nshobora kuba ndonka mfashe kino gikorwa ndagikora hama ndagikora indirimbo iratebiraja hanze ndaja muri studio nabikoze mvuye ku ishuri. Donc ukivayo muri iyi minsi uri muri ntuze urindiriye gusubira muri mwishuri. Yego. Okay none umaze kugenda donc gusohora iyo ndirimbo feedback navyo byagenze gute? Yashitse mu bantu ko wari ubishaka hari ico wabonye uti ibi bintu ntekezo guhindura byagenze navyo biri gute? Okay ndiko ndabiraba indirimbo mu gusohoka nka audio ni bien byari bimeze neza nubwo nyene bitaburi bigorana na muri studio igiye kurimbira ijya mbere bari ibintu bigoye. Ni kiki cakugoye muri studio bwa mbere? Fate muri studio ijya mbere ndiko ndaririmba basi uri kuraririmba muri studio navuga ko bitandukanye no kurimbira muri public hanze hano hasanzwe bitandukanye nk'abantu tutarajayo tutazi aho bitandukanye ana public uri kuraririmba abantu babona ngaho kuririmba muri studio bari wenyene wambaye gutera kigeretse kuri ico public retour nziba uriyumva muri make ariko wambaye gutera wumva umuziki gusa ushobora kuririmba ngo wiyumve ico cyo nyene cyari ikintu ca mbere usibye ko nyene umuproducer ashobora kugufasha akakwereka ingene ushobora kumva umuziki kongera ukiyumva nawe. Wari wegiye wenyene canke hari abakuherekeje bamusanzwe musengana bagufasha ndazi ntiwagize ubwo buti wewe insolite basi yabayeyo nk'ubu ntari witeze yari sinavuga ngo byari ibintu bitunguranye kuri jewe muri make ibintu byo kurimba rimwe na rimwe usanga hagiye mumenga ndaza kubishobora ndabizi muri make ndabigerageza rero ndiko ndabikora nabona ari ibintu byiza cyane muri make harimo abantu bamfashije mu ndirimbo yanje ugiye kumviriza harimo ijwi ry'umukobwa yego hari umukobwa turirimbana muri chorale yamfashije kuri backing yego. Okay urumva uraririmbye we ntibigeze bagusubizamwo abandi bahora batubwira ati aba producteur baratugora muri studio ugasanga n'indirimbo yacu bayitaye ugasanga twabaye obligé kuja kwanjistra kabiri mugabo we ntivyigeze bikubako? Sinavuga ko byabaye nagiye umunsi umwe twarasubiramwo kugira igikorwa kiza gisa neza abayumva ibiza kuba byiza byari byo rero sinavuga ko gusubiramo inshuro nyinshi aba ari ngorane kiretse uwo munsi mwagiye ijya mbere bikanka ugasanga indirimbo yayitaye gisa novuga ko ibyo bari kosa ariko jewe uwo twakoranye vraiment yabikoze neza umunsi ngenda twarakoranye neza ibintu byose birahera sinasubirayo ahubwo bampuriririmbo rumeze neza. Okay uko wari ugwifuza niko waruronse nari ndikunda kwaza rero feedback mu bantu uri umuririmbyi uje
muri gospel hari abandi baririmbyi benshi bariko baraza kandi surtout bariko baririmba gospel wewe ubona ari iki ubona uti nje kuongeramwo muri abo bantu ni iki cotuma abantu baraba indirimbo zawe ni iki cotuma basi wewe witapengera niko no bivuga uvuga uti iki kintu nanje ndabona ko vraiment ari kintu canje. Okay, mvuze ati mu ndirimbo yanje bwa mbere bwo mu kibazo ca mbere indirimbo sino bavuga ko mu bantu yakiriwe uko nabyifuza kandi vraiment ndabashimira abantu bayiravye nshimira n'abagiye gusubira kuyiraba n'abagiye kuyikurikirana kandi ni arakomeye by Jean Bosco. Rero indirimbo uko imeze iri video lyrics cyo ni ikintu ca mbere cyo ushobora kuvuga ati mu bantu bagumye bansaba video ariko bivanye n'uburyo nari mfise video ntibyanshobotse ariko byakunze ko nsohora video lyrics ariko ndavuga ati Imana ni yacinzira video na irashobora kuza canke hataje video yiyo hakaza video yindi. Rero ndiko ndavuga ku kintu nobanje guhindura muri muziki yo Burundi sinovuga ko ari kinini cyane canke kiruti by'abandi bakoze oya ahubwo nje dufashanye n'abandi kugira ngo dushobore kuzamura icyubahiro c'Imana muri make nje muri kariyere yo kuvuga ubutumwa nk'abandi bose. Uvuga ubutumwa mu ndirimbo mpindazamana ushobora gufasha abantu gusenga ubundi n'ubundi bavuga ngo usenga uririmbye ngo basenze kabiri niko mana ndavyumva ngo uririmba ngo basenze kabiri bon urumva none basi ushaka kuzogerahe aho nshaka kugera icyo nshaka hanini principal ndakeneye ko indirimbo zanjye ndirimba zishobora kugera kure hashoboka ku buryo umuntu wese ashobora kumva ubutumwa buri make buri mwizo ndirimbo bo kwamufasha. Dufate nk'ubu uyumvise ururirimbo rwanje yari mu bihe yumva ko yihevye rukamuremesha rukamusubizamo intege canke yarahevye gusenga gasubira gusenga muri make ndavuga ngo mu mwanya kuri jewe bari ibyishimo kuko nimba umuntu ashoboye kwakira ijambo ry'Imana biciye kuri jewe imba numva nanje ari amahoro. Niba hari umuntu ashobora kwakira ijambo ry'Imana biciye kuri wowe wumva ari amahoro. Okay, donc nico nyene wumva wifuza kugerako si cyo gusa ikindi ndakeneye ikindi ibikorwa byanje bimenyekana kuko nimba byumvise umuntu umwe ndakeneye ko bifasha n'abandi bantu bose. Ikindi novuga ngo sindagira kure cyane gose nabivuze ndacyari hasi niho nkitangura navuze ko ibya finance atari kirenga muri make ndavuga ngo habonetse abamfasha cyo nacyo n'ikindi kintu cyo mfasha kikanyungura kugira ngo ibikorwa bishishikare bitera imbere. Yego. Okay, tumaze iminsi tubona abantu benshi batubwira ibintu by'ubutumwa basenga bagirane muka bagacanga abantu mu mutwe nkamwebwe nk'abantu bakijijwe nk'abantu basanzwe bariko baragira bon ndiko ndabikubaza ku nkuru imaze iminsi irikira trending ngira ngo cane bavuga abantu bavuga ntibazogirana wowe nk'umukristo sivyo nk'umuntu asenga nk'umuntu akijijwe uri kuragira wowe nka wowe bivuga kwiki bene bijya bivanye n'amakomota y'abantu hari ababipinza hari abavyemera wo kuri wowe bivuga kwiki? Urabona Yesu Kristo yaje mu isi kandi yari umwana w'Imana rero kandi nako yari n'Imanaga aza ku isi aje gucungura umuntu ugiye kuraba inzira yaciyemwo nawe harageze igihe aragira iki arapfa sinzi bivana n'ishurirwa ry'umuntu sishobora kubivuguruza sinzi wasanga Imana yarayibahishuriye mu gihe jewe itarabimpishuriye sishobora kuvyemeza canke ngo ndabihakane ngo vuge ngo urumva ngo nta muntu azopfa oya vraiment sishobora kuvyemeza canke ngo ndabihakane mvuge ngo abantu bose bazopfa oya gusa icyo nzi cyo nuko ngaha mwisi tuhaca tugenda turi ingenzi kandi ugiye kuraba inzira kenshi bisaba umuntu acemwe usanga harimo yo gupfa. Hari abantu muri Bibiliya barimwo bagiye mu ijuru Eliya badapfuye urumva rero kubo yaragiye mu ijuru sinzi na kera barapfa abantu bose. Erega we ntiyavuze ngo ntibazopfa pour de bon yavuze yuko hariho umunsi uwo munsi wararenganye hanyuma munyuma avuga ati abavyizeye ntibapfa mugabo batavyizeye byari ibintu bya Saint-Esprit bivanye nuko wowe ntiyavuze ngo abantu ntibazosubira gupfa ngira ngo peut-être niba bitahuye neza ariko uwo munsi yavuze ati nta bantu bazopfa le 20 nta bantu bazopfa
sindabizi vraiment navuga yuko nabyumvise babivuga ahantu narindi commentaire gusa sinaba naragiriwe amahirwe yo kuraba nk'iyo video cyangwa ndabyumvirize neza nico gituma kubimenya neza tari sawa. Okay, ducicirize ko rero indirimbo yawe niba taco beat. Yego nta kibazo. Muremyi wa byose yitwa ndiho, izina rye niryubahwe hose, yaremye ijuru atanga ingisi k'ingisi, arema umuntu amukuye mu butaka, ibiyaga n'ibirimwo byose n'ibikorwa by'amaboko ye, arakomeye cyane. Koze cyane, arakomeye cyane. Yego. Watubwiye ko wayiririmbye uri kuriyumvira cyane ku bintu Imana yakoze ingene yabigenjeje. Ni nka témoignage imwe kugira tuce tuyihereza ko ngira ngo wowe umaze kubona yo uvuga uti iki kintu vuma carambaye kuba umuntu wese ahura n'Imana uko iwiwe niko no bivuga arafite ingene abazi Imana ingene yo yivuga ingene yamwiyeretse. Niki kintu wowe partage abantu ku buryo n'umuntu yorabe iyi video atemera Imana canke ari umuntu uvuga ati jewe sinemera bene ibi bintu bagira nabandi baravuga Imana, yo ushobora kuvuga ati jewe uvuga uti témoignage vraiment ni wanje yo ushobora kwinteresa umuntu. Okay. Yo ushobora gufasha umuntu mu buzima busanzwe tubayemwo hari ibintu tugenda turabamwo muri make wabiraba ukavuga ati aha hantu vraiment ndakuwe n'Imana. Je gusa kuba narahejeje ishure ni kubera Imana, ivyo ndayibishimira ibihere gucyubahiro. Igituma ndabivuga nuko hariho benshi kandi bari abantu nkanje bitakunze ko baheze ishure. Ivyo rero gusa kuri jewe mba mbona Imana yakoze umurimo udasanzwe kugira ngo nshobore guheza ishure cyangwa ikindi kuba ndiho gusa cyangwa umuntu wese ariko nkurikirana kuba ariho gusa yobishimira Imana tu atitaye ku buzima bayemwo ngo ndakenye bino ngo biriya, ariko agashima Imana gusa kuba humeka, kubera yuko ari abandi biba bitakunze ko umunsi bawubona kandi ugiye kuraba nabo bari bavyifuza, ariko kubw'urukundo rw'Imana twebwe ugasanga turi bazima. Rimwe na rimwe ushobora guhura n'ikigeragezo ukababara, ariko uko biri kose urashobora kurema mu mutima Imana irakomeye gose, naho uraba ivyo yaremye gusa cyangwa ukaraba no kuntu wewe gusa ubayeho uko wowe ubayeho kose ukabiyubahiro kwaba kwiza canke kujya kundi utagomba, ariko neza ndazi ko neza uko ubayeho kose Imana irakeneye kubaho uko nyene kuko irafise ibindi bintu ishobora kugutegurira. Imana yacu iradukunda, ifise byinshi dutegurira tuba tutabona, ariko rero iyo tubibonye niho biba byiza cyane kurusha. Rero kubera tutaba tubibona turakwiye gushima Imana mu byo dufise uko tubayeho, tukabishimira Imana muri make tukayibihera icyubahiro. Yego. Wifuza kubaho ubuzima bwawe bwose ushima Imana gutyo nyene, nta na rimwe wigera ugira ubwo butinzo hava ntirimuka mbe muri ibi bintu. Nta na rimwe uragira tentative wambwiye ko wakuriye mu bakizwa wavukiyemo, nta na rimwe byigeze bikubaho ukavuga uti narigeze gushaka kudeviya ndahaga mu bintu byose numva bavuga ngo ya dehoye deba. Nta na rimwe we higezamo mu bukizwa bwawe dehoye deba. Muri make urabona ndacyari muto sinovuga ndamaze guhura n'ibintu byinshi, ariko rimwe na rimwe umuntu arahura n'ibigeragezo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwisi nta mugororotsi ahari. Rero rimwe na rimwe asanga umuntu yacumuye twato na hato utuntu nyene, ariko kubw'amaraso ya Yesu ugasanga umuntu nyene Imana yamuhariye bigaca bigenda neza. Sinovuga ngo mwisi turabagororotsi, ariko hari n'uwaririmbye ngo turi mu ntambara mwisi. Rero kuba mwisi urumva n'intambara, kandi mu ntambara rimwe na rimwe nuko haba hari ibintu muri kunigana. Rero ibyo tunigana urumva ntibibuze, yani umubiri wonyine urashobora kukunigana, umubiri gusa umubiri urashaka kukuniganya. Yego, Satani umva n'isi nayo bwaye gakijako bya bindi navuga ya mitwaro n'ibindi usanga birabaye intambamye ku muntu. Okay. Sintware akajambo ntoba nakubajije canke ico ntoba navuze ushobora kubwira bariko baratwumviriza kugira tuce turangira. Yego, mbare abariko baratwumviriza ku mazina ni Jean Bosco bariko barayaga. Yego, akaba ari umurimbyi arimba indirimbo mpimbaza Imana
kuri channel ya YouTube yanjye yanditse ko Jean Bosco akaba hari ku rurimbo ruri video lyrics ego novuga yuko abifuza kumfasha barahawe ikaze kugira dushobore kuduza izina ry'Imana ikindi nagira ntera intege abantu bose bari mu nzira y'agakiza bakomeze ndazi Imana izobagirira neza ubundi bwo ngo Imana yacu nihamagara abakomeye ariko ikomeza abo yahamagaye uko wabura umunyantege nke kose yaraguhamagaye ndazi gufise ku mugambi yego murakoze murakoze nawe abariko baratwumviriza mwese nibaza yuko abantu tuba turiko turakorana ni baba bafise ukuntu bashobora kubafasha ukuntu bashobora gutanga message zabo j'espère neza yuko uba yaravye iki kiganiro atavamwe atakintu na kimwe akuye mwakoze rero kudukurikirana murakoze kubandanya mutwumviriza mudu supportinga mu supportinge na Jean Bosco mugende kuri YouTube channel yiwe nibaza ko afite n'andi ma platform akoresha Facebook urayikoresha Instagram na TikTok na Snap n'izindi donc hose witwa Jean Bosco mumufashe kugira ngo ashobore gutera imbere ashobore kubandanya atanga message ziwe ashobore gutanga ubutumwa uko abyifuza wakoze rero kuza yego namwe mwakoze kudutumira yego mwakoze mwese muko muratwumviriza rero mukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu